Mwese muriko muradukurikira turabahaye ikaze mu kiganiro intwaro nziza, ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi mu kiganiro cacu tuza kurabira hamwe ibijanye n'inama yo kurabira hamwe aho bagejeje gushira mu ngiro ibwirizwa nimero 1 agakwego gahagaze ubusa gatanu ryo kuwa 16 ntwarante umwaka w'2023 riringaniza gushasha intara, amakomine, amazone hamwe n'imitumba. Iyo nama ikaba yari ihagarariwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Iyo nama kandi ikaba yari yitabwe n'abashikiranganje batandukanye n'abandi bakozi bakuru basanzwe bakorera muri ubwo bushikiranganje. Mwijambo ryiwe ryikaze umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yaramenyesheje ko igikorwa cyo kurabira hamwe ibijanye naho integuro yo gushira mu ngiro ibwirizwa ritunganya intara gushasha, amakomine, amazone, imitumba n'amakaritiye rigeze ngo ni igikorwa kiraba ubushikiranganje bwose. Ijambo nyamukuru ryo kuri uwo munsi rikaba ryashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, aho yamenyesheje abari muri iyo nama ko hashizwe igikumu na nyicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku mabwirizwa abiri, rimwe ritunganya gushasha intara, amakomine, amazone, imitumba hamwe n'amakaritiye, irindi naryo rikaba ari bwirizwa ritunganya gushasha intwaro mu makomine. Akaba abandanya amenyesha ko yazanye impinduka nyinshi. Banyakubahwa mwese batumire bahire. Inyuma yaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi atereye igikumu kwibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa gatanu yo kuwa 16 ntwarante 2023 ritunganya gushasha intara, amakomine, amazone hamwe n'imitumba, haragiye irindi bwirizwa nimero 1 agakwego 18 ryo kuwa ndwi ruheshi 2024 ritunganya gushasha intwaro yo mu makomine. Iryo naryo rimenyesha mu ngingo yaryo y'120 ko inzego zihari zihaguma gushika amatora y'2025 arangiye. Ayo mabwirizwa rero ukarabiri yazanye impinduka nyinshi, haba ku bwaguke n'igitigiri cy'intara, amakomine, amazone n'imitumba. Aha nukumva neza tuvuze ubwaguke tuvuga intara n'amakomine, kuko ikiri bwirizwa ryari rije rikora kwari kugira gegereze ubutegetsi abene igihugu. Amazone urumva ntiyari guca yaguka, amazone yabaye menshi. Ivyo kandi bikaba bifise n'impinduka ku bakozi bari bahasanzwe, abashobora gukenegwa inyubako bazokoreramwo, uburyo bazokoresha, hatibagiwe n'agahembo kabo. Twisunze itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100 agakwego ubusa 34 ryo kuwa 31 mu kakaro 2020 rigena abarongoye amakomine muri kino kiringo dusanga bazosozera amabanga. Iyo genekerezo nyene y'uko kwezi nyene mu 2025
iryo genekerezo rero ritegerezwa gushika ibikenewe byose byaramaze gukorwa, nko guhindura amabwirizwa n'amategeko avuga iby'ubutegetsi mu ntara no mu makomine atakijanye n'ano mabwirizwa abiri avuga itunganywa ry'ubutegetsi mu ntara n'iritunganya intwaro mu makomine. Ati dukoranye uyu munsi kugira turabire hamwe ibikenewe ku gisata kimwe kimwe cyose kugira ntituzosange twaracerewe. Banyakubaho mwese batumire bahire, dukoranye uno munsi rero kugira turabire hamwe ibikenewe ku gisata kimwe kimwe cyose kugira ntituzosange twaracerewe, hama inzego nshasha zizohave zisanga ibyankenerwa bitarajaho kugira zishobore gutunganiriza abenegihugu. Mu byo twifuza kurabira hamwe bimwe bimwe ni nk'ibi: amabwirizwa n'amategeko ategerezwa guhinduka ku gisata kimwe kimwe cyose cya leta kugira dukomeze bwa butegetsi bwo mu ntara, mu makomine no mu mazone. Ubwa kabiri, abakozi bakenewe, abo dufise, abashobora kuva ngaha bakaja ahandi hisunzwe ubushobozi bafise, eka mbere nabo bizoba ngombwa ko baronswa ubundi gushasha, ubundi buzi gushasha. Ubwa gatatu, uburyo abo bakozi bazokenera tutibagiye kubishira mu nteguro y'uburyo leta izokoresha mu mwaka w'ibikorwa w'2025 ushira 2026. Uca mumva yuko itegeko ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza 2025 rishira 2026 ritegerezwa kwisunga indinganizo nshasha y'intara, y'amakomine, eka amazone n'imitumba. Ibi navyo mukaba muzi yuko ejo dutegerezwa gutangura gutegura amarobije ya leta izokoresha. Yaciye asaba indongozi zaraho ko zohanahana ivyiyumviro kugira baterere. Yaramenyesheje kandi ko itunganywa gushasha ry'intwaro ritega gusa ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, atahubwo aha n'ibindi bisata vyo kwitunganya kugira twubake gushasha itunganywa ry'intwaro mu makomine. Kugira rero intumbero ya leta yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu ije mu ngiro, ndabahamagariye mwese guhanahana ivyiyumviro umwe wese mu gisata jejwe kugira ejo ntituzosange duhuye n'intambamyi iyi canke iriya kandi twari kuba twarayikuye mu nzira hakiri kare. Nk'uko muza kubibona mu cigwa kiza gutangwa mu mwanya, nta gisata na kimwe c'ubuzima kitarabwa n'iyindinganizo nshasha y'intwaro, ari naco gituma atanumwe yoba sindabibazwa. N'uwo badafise amategeko ahinduri wiwe nawe arategerezwa kumenya be intwaro y'igihugu uno munsi imeze gute, itunganije gute. Nico gituma twese bituraba. Hari bamwe bohava bibaza ngo itunganywa ry'intwaro risa nigega ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bwonyene, ariko siko biri. Mumenya ko ibwirizwa rigenga amakomine ritegekanya ko musitanteri azoba afise ibisata bitandukanye biraba ubuzima bw'igihugu muri komine, cyo kimwe na buramatari mu ntara. Bisabwa rero ko n'ibindi bisata bitari muri ubwo bushikiranganje byitunganya kugira twubake gushasha itunganywa ry'intwaro muri komine, mu ntara, mbere no muri zone. Ati ibisata byose bigize ubuzima bw'igihugu bizotegerezwa gukorera mu ntara, amakomine nayo akaba koko isoko ry'iterambere n'ubutegetsi bwegereye abenegihugu. Murazi kandi ko ibisata byose by'igihugu bizotegerezwa kuba bikorera no mu ntara
bigahabwa n'uburyo bwo gukora, komine nayo ikaba koko isoko ry'iterambere n'ubutegetsi bwegereye umwenegihugu. Muvyibuka neza igihe iyi ndinganizo yarengana bavuze ngo bariko baragura intara, abantu benshi bari bajije ibibazo bavuga bati none bwa butegetsi bw'igihugu bwegereye abenegihugu n'ubu turiko turashikako intara ziriko ziragabanywa zikaba nke, ati nahubwo zategerezwa kuba nyinshi. Ibi rero nico gituma twese bituraba, kubera yuko amaserivisi yose yahora akorerwa mu makomine nkuko baza kwitwereka ngaha azokorerwa mu mazone, ivyahora bitangirwa muri komine bizotangirwa muri zone, kugira ngo umwenegihugu abironke bimworoheye kandi atiriwe aratama ngo aje kure. Nibwo rero bwa butegetsi bwegereye abenegihugu, aho ivyangombwa bitora hafi atiriwe ararenga imirambi. Muri iyo nama rero bakaba barahanahanye ivyiyumviro kugira ngo ayo mategeko abiri, rimwe rishira mu ngiro indinganizo shasha y'intara, amakomine, amazone hamwe n'imitumba, irindi ryerekeye ibijanye n'intwaro mu makomine. Mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bariteguye, kandi hari vyinshi ngo bimaze kurangurwa kugira ngo ayo mabwirizwa aje mu ngiro. Kubijanye n'ama-CDC ndashimye ko abatari bake bavuze bati natwe tube associé n'abandi bapartenere babe associé, kuko CDC ya komine izoba iraba ibisata vyose by'igihugu kugira amadepartement apanze. Nibaza ko n'indinganizo hazoba izo intervention particulière z'abajyanye ntakunye departement kugira acabona mu secteur ministère sectoriel de relève mu chef de département uko ari 11. Nibaza ko tuzoba associé mugabo rero n'abatibonamo muri ryo organigramme, nibaza ko nabo nyene kuba associé atakibazo. Nge tushobora tubikora rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere harabaye des améliorations kuko wa communal yategekanya amaplan collinaire de développement communautaire kugira tugende vy'ukuri tugire ivyo abenegihugu bashaka, tuve muri bya bikorwa by'abakonsulta, kuko PCDC ikozwe neza yegeranya ayo maplan collinaire de développement communautaire ugashugira senteze yayo, kandi sectoriere baterereye baza kubigenda neza. Iki rero nibaza ko uko bigenda kose turi oblige gukorana n'abasectoriere, kuko nta vy'ubushikiranganji bwo komine ni ya twese. Kiro tumaze kuronka amaplan collinaire de développement communautaire biraca bitworohera kugira tugire dusintetize, cyane cyane ko amaplan collinaire de développement communautaire ariyo vyoroshe kwivariwa, kandi biranoroshe cyane kuko yakuba premier ministre umuntu arashobora kuba yatekanije nk'akarorero kubaka ishuri ku mutumba X kubera hariho iyo besoin, kubera bafise nk'ivuriro ushaka amazi ari sawa, ugaca avuga ati twe ku mutumba iwacu dukeneye ishuri. Mugabo kubera PCDC imara imyaka 5 ugiye kuraba ugeze kubishira nka neve ugasanga nk'ivuriro bari bafise cyangwa nk'amazi bari bafise ntagishika ku mutumba. Jewe kenshi bashobora evaluation bakavuga bati no twebwire ko iri vuriro zone servi turabona ko dushobora kugenda n'amaguru kuri iryo vuriro, ahubwo ni muduhe umugende w'amazi. Biragenda bihindagurika kuko conseil communal niyo prioriza muri conseil communal, bakavuga ati reka turabona twishikako no humuriza rero les autres kini ko bazokorana twese kugira dushike kuri iryo hangiro. Mugabo rero kuba premier ministre hariho ibibazo abantu benshi bakunda kwibaza, cyane cyane bibaza ko abashikiranganji n'abasekretari permanent bagenzanje bari ngaha n'abayobozi bakuru, hariho benshi
kuraraba umenga iri bwirizwa na loi communale umenga ryaje kubemveza cyane cyane ku bijyanye n'uburyo no kwibutsa ko hariho ibwirizwa ryasohotse muri 2015 ya transfert de compétences kuva kuri administration centrale tuja muri makomine mugabo batanga amakompetansi ntibatanga uburyo niho batari babizi kugira ibwirizwa loi communale yaciye ikombina l'ancienne loi communale twakoresheje muri 2020 niyo loi sur transfert de compétences kugira amakompetansi batransfert ajyane n'uburyo bashobora gukoresha ntihagire umuco wabona ajya amadepartement ari muri komine no mu mazone kugira decentralisation effective uburyo rero bumanuke. Umushikiranganje w'indero nawe nyene abona ko ayo mategeko yarakwiye guhinyanyurwa mu ntumbero yo kwinjira neza mu ndinganizo shasha. Ati kandi natwebwe kubitwerekeye mu bushikiranganje iwacu tugiye kuyahinyanyura. Shikiranganje turabona yuko tutariko turakora koko ku murindi uwo twabwiza gukorako ko turabonye yuko umwanya dukeneye kuba twatunganije ibi bintu ari umwanya muto cyane gose. Rero nagira nkenguruke iyi nama. Ikindi nagomba kugarukako kuko mwagiye murabidushikiriza iki kijanye n'amategeko. Iki kijanye n'amategeko mpereye kuri ibi vya fonction publique ndavye nk'ibiba mu gisata njejwe hariho nk'ibintu bijanye n'ibihano canke n'ibikorwa binabiriya aho wasanga bavuga bati premier degré n'uyu afata ingingiri deuxième degré n'iyi bisigura rero yuko ivyo vyose ayo mategeko azoca aja mu mategeko ahinyanyurwa. Nukuri nkuko mwabivuze amategeko tuzobwiza kuhinyanyura ni menshi kandi nibaza niyo rya statut general ridahinyanyurwe bizogorana uko bazoca bavuga bati umushikiranganje niwe aza guhana umwigisha kandi umwigisha atwagwa hariya kwa mustanteri. Kuvuga ni ibintu ngira ngo muri fonction publique bazoca baturabira kugira ngo ayo mategeko ahinyanyurwe. Hanyuma natwebwe nyene mu mategeko atugenga ko muhaje zone atama structure yarahari tugwiza guca tuyahinyanyura. Amategeko yagenga ubushikiranganje uko mwabivuze bavuga bati nko mu gisati wacu ujejwe indero mu ntara ajaho gutya ashigwaho na naka, ujejwe indero muri komine ajaho gutya ashigwaho na naka, afisa ama mission aya naya. Uretse yatwongerako n'ubujeje zone azoba afise mission izi nizi. Kuri igikorwa novuga kitoroshe kandi mwagize neza ko mwatumiye ababaje muri iyi nama bizotuma duca tugira umurindi novuga wundi kugira ngo dushobore kubitunganya. Ariko ikindi agomba kugaruka ko ni ikintu mwashikirije kandi gikomeye aho mwavuze muti budget zizoja mu makomine kandi nuko nyine biza kugenda. Mwavuze muti mwatanze akarorero kuri ba secrétaire permanent bahora baje na budget muti nyabo muzoshaka tuzigeraje muri komine, ariko bisigura yuko muri administration centrale bizosigarayo azoba ari budget ntoya. Bisigura rero yuko abakozi twahora dukoresha muri administration centrale bizogorana ko bose bagumaho kuko nta budget yo kubahemba n'ibikorwa bahora bakora bizoca bihinduka, bimwe bikorerwe mu ntara ibindi bikorerwe mu makomine. Nimba rero bimeze kandi baza ko biza kumera gutyo, hariho n'igikorwa gikenewe cyo gutegura imitima yaba nabariya. Jewe ndabivuga nko mushikiranganje bw'indero ndavye ingene nk'abantu mpa audience 99% nababa baje gusaba amamitation bavuga ko babaye redeploy. Ubu rero aba bantu bari muri administration centrale bahora bakora ibikorwa binabiriya, ubu ibikorwa bikaba bigiye gukorerwa hariya ruguru
kuvuga yuko akazi muri administration centrale kagiye kugabanuka. Bisaba rero yuko ukeneye gukora akazi aca gasanga iyo kari uca mwumva n'ivyo bica bijana. Umva rero mu majambo make kiba ngiro deploiement yindi. Bisaba rero yuko abantu koko bategura imitima bakumva yuko 2025 hazoba des changements, hanyuma utazoba yavyiteguriye azohavagira ikibazo. Nako ndashaka kuvuga murakoze cyane. Nyuma y'iyo nama yari irongowe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, tukaba twaregereye umuyobozi mukuru ajejwe iterambere rusangi no kwegereza intwaro abene gihugu mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, aho yatumenyesheje bikuru bikuru vyafunditswe muri iyo nama. Ati nubwo amakomine azoba yigenga, azobandanya afitaniye imigenderanire n'intara zitandukanye hamwe n'ubushikiranganje butandukanye. Muri iyi nama twagishijwe na nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, twariko turarabira hamwe aho tugejeje ikurikizwa ishirwa mu ngiro ry'ibwirizwa rigenga gushasha kuntu intara, amakomine, amazone, mitumba canke amakartier bitunganijwe. Twerekanye rero bwa mbere yuko iryo bwirizwa duhejeje kuvuga ryazanye impinduka, kuko intara zahora ari 18 zigiye kuba 5, amakomine yahora ari 119 agiye kuba 42, amazone yahora ari 399 agiye kuba 451, imitumba canke amakartier vyahora ari 2911 bigiye kuba 344. Murumva yuko ama province n'amakomine byaragabanutse, mugabo amazone n'imitumba nabyo birongerekana. Ni mu ntumbero yo kwegereza ivyankenerwa abene igihugu, kubera byinshi baze birondera mu mazone ibyo barabarondera mu makomine. Twanerekanye yuko iryo bwirizwa rije gutuma haba kwegereza ubutegetsi abene igihugu, byo twita decentralisation, kandi turerekana nuko nubwo amakomine azoba yigenga azoguma afitaniye imigenderanire n'amaministere na province. Cyane turashimikira ku makomine ukuntu azoba atunganijwe. Hari impinduka ikomeye cyane ku gihugu, mu iterambere ry'igihugu, kubera bijya bisata by'ubushikiranganje butandukanye byahora mu makomine bigatwagwa n'ubushikiranganje butandukanye, ubu byose bize bitwarwa kwa mustanteri. Muri komine rero hazoba hari ibisata bijanye n'ubuzima bwose bw'igihugu, aribyo twise mu gifaransa amadepartement. Mwese mwariko murakurikira kino kiganiro c'intwaro nziza mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Aha akaba ariho tugisozerereye, naho utaha sangwa amahoro iwanyu. Murakoze.